sister wamenye wow bakuri imizi Imana nagukumbuye sister wagize n'umutima ndai ahubwo wewe kwatagase kwa mama mama nakigusiga ikambiri kandi oya yariheze Vraiment numva nabakumbuye Nenda kwakisa kwaje ndabona narusha Vraiment numva ndushe urata mu modoka umva twagiye mpaka numva megeze fo vraiment numva narushe kweli Haribu rero ego ndakwa gatebe wicara ahubwo usa numva nibi birata turiko biranya katugende yabwo mwindure vraiment turagaza kungoro ego mana we Sema tunataka no muiranda Mahoro fra. Amahoro. Meze neza. Meze neza. Ugiye se mbona uko kugenda mbona n'ikirere kimeze nabi. Nari mvuye epfo hari umuntu nari mvuye kuraba renda tasha muhira. Mbona gute ugiye ugatora umumvuri muhira cyangwa ukugamo mbona menga imvura yaje ikunyagira. Urakoze nariko ndihuta cyane. Yashaye fra. Oya. Umugabo simave nsanga yaje. None ni washika wanyagiwe niko kuri. Oya ndaza kwihuta ko nabonye ko ikirere naco neza. Oya ingo muhira na. Yes. Ijya potinga ijya. Nta kibazo reka ndasimbire. Ugama imvura ni kunyagire bane. Gusa ndihuta. Nta kibazo wewe utumurinde imvura iheze ucugenda ntayo ugenda mu imvura habi kugwira unyagirwe. Sawa nta kibazo reka simbenye ndaharabe. Nta kibazo kandi we ntago waruzi muhira umugabo wawe ni wazi muhira. Sawa reka ndahagera nyiragira ngo kuba turi inshuti utazi muhira. Makuru y'imisi. Ya makuru ni meza ndashima. Okay. Mbo. Mwisanzwe kuba twahuriye hariya. Nahise senze ndakwereke mu rugo habone kuba turi abagenzi n'umutama wawe. We asanzwe haza ariko nifuza ko nawe wahamenya. Ngiye murakoze. Narumvise ikibazo mufise. Ariko nka jewe numva menga sico nofasha kibazo mwa mufise mbe ubona gute tukabyarana ikibazo nje ndazi ko ndagifise n'umugabo agifise ikibazo ni cy'umuryango nta kari kibazo c'umugabo gusa rero kumva ngo nobyarana n'umugabo n'undi muntu kandi kanatsinda uri umugenzi w'umugabo wanje sivyo bintu ndumva menga ntago byumvikana kuko Imana yaduhaye kwihangana byako twihanganira ibigeragezo byose tuba dufise si ngombwa nimba ntabyara ngo mbe noca inyuma umugabo ata ko umugabo canke abantu bashobora kumbona gute nitube kolonike n'ibintu by'Imana ariko ikintu kugira cyo bijya nyamba byarabaye aho hambere bakizera bakabyara kuba byarabaye kuri Sara siko nawe byomera ariko je ndiko ndaguheza opportunity nayo igushatse woyafata kagerageza ukaraba usho gusana ari umugabo wawe ntuvuge ngo ni kibazo cy'umuryango gasangana umugabo wawe afite ikibazo uya none nimba ari umugabo wanje afite ikibazo n'umugabo wanje icyo kibazo rero nimba umugabo agifise niko nandisho kibazo n'abandi agifise
ni umuryango twese niba umugabo afise ikibazo naje mba ndagifise ariko ntaguciriye muko wihenda nihenda gute je n'amahirwe ndaguhaye oya je ntago numva ko noda guca inyuma umugabo wanje ngiye kuvyara ku ruhande rero ndagerageza kukumvisha umviriza ibintu ngo ndamubwira kandi bishobora gufasha okay oya ntago nokwemera no ntushobora kwemera ko ndenshi inyuma umugabo w'iwanje ntabwo ari kumuca inyuma ni ikibazo cy'ubuzima okay oya none niba ari ikibazo cy'ubuzima bisigura ko nza guca inyuma umugabo wanje ntabwo nobyemera kumuca inyuma ntabwo uri kumuca inyuma none arabimenya oya nubwo atobimenya none ni ngombwa Bumeze neza none. Yego ndashima Imana. Amakuru y'imisi gute? Ndashima Imana kwe nawe biri gute? Je ndashima kunyera ubibona. Ndabona watagase vrema. Irega muhira batandukanye n'andi hantu. Umugabo wareka arakwitara kamwe imisi. Umugabo byo ahubwo mwina ndakubwire. Umbwire atabe bya bintu byawe. Ugira umwe wa mugabo mwarapfana. Rega Jesse amakuru yose narayifise Jesse unda kuba ndi muri quartier n'ukuri. Aha wenyene byega quartier nyene ntabwo wizi. Niyo mpamvu n'ibitamo byabyibushe nani ko ruri wanyu. Gusa ntacyo reka ngende ndamubwira. Bana nyine nyewe nariko ndaja nca ndabimubwira. Sawa tutasumbwire icyavuye. We nta ngorane ntugire ikibazo. Sawa sawa we. Yashe jewe n'ukuri byo bagima ndamubwira. ndabibwira umugabo wanje abibwira nde umugabo wanje mviriza ukaramukubwiza amahirwe yo gusohoka muri iyi nzu ubimubwire si n'umugabo wawe gusa ubibwire n'isi yose Wogirije umurima nje mu murima uduharage twarayemo kare kamahoro aho ubona nari naribagiwe ndagufitiye amakuru ejo wari banumye umugore wawe umugore wanje madame wawe ejo twarahuye acaranuma ubutumwa inze kukuraba asha urumva ejo naravyibagiwe kumva yuko nashitse muri aca mu buzi bwishi ca ndibagira gusa rero ca ndazira yes narenda birota ca bisaba ko nza kurondera ashi yatagase nawe gabanu b'Imana acarampagarika bukabavuka n'umuneka magana ninde acamagarika ko ari binshaka kurukana ku mugabo wanje kubera wabona umubanyi wawe ndavuga ati kugira je nagenda ndamubwira acambwira ndakubwira ati yambwiye ndakubwira ati ukuranyumvirika cyafise ikibazo Kibazo nyabaki. ubu muhungu ambwiye ko wewe wamutumye wanjye Jewe. Amaje namutumye gute kandi mwenda. aho rero nanjye niho nkanteye amakenga
shiririkana n'ibyo abo ni bamwe bagenda bateranya ingo z'abantu ahubwo ntibikubuze gukora ibyo ukora bandanya uburyo warugiye abo ni bamwe bagenda bateranya ingo z'abantu rekana nawe n'ibyo nibyo bidagutakariza umwanya sheri nta kibazo shira muri mutu waruri ubwo gusanga nimba yabo rero uwo yanyweye undi bazanyweye nka saporo nka zitanu sawa ntangorane reka ngende ibintu turabisubiramo ngaruka sawa gira akazi keza ego